yo kuri no mugoroba ku munsi wa kabiri turi muri UEFA Champions League kuri no mugoroba ndwigira kandi naza kubikira komeza turi ku rukino ribuza kipe yitwa Real Madrid na Liverpool ibakira Anfield Park. Nariko ndavuga ni uyu mugoroba duhagarare cyane kuri tapis vert kuko ivyo kudakora imimenyerezo byo twabigarutse ko cyane ku mugoroba ku munsi w'ejo wa mbere. Turabe umumenyereza witwa Xabi Alonso amaze gutsinda inkino zose muri UEFA Champions League agatakaza urukino rumwe muri La Liga izindi zose akazisinda. Tunarabe kuri tapis vert umumenyereza witwa Alonso we bigaragara ngo ibihe bimaze igihe bisa nk'ibitameze neza muri equipe yitwa Liverpool. Hafi matches zigena kuri zitandatu harimo zitanu zo muri championnat n'imwe muri UEFA Champions League yatsizwe na equipe yitwa Galatasaray. Azar tapis vert mood Urukino akazi kubamenyereza pressure kubamenyereza haraho Alonso yosa sanire na slot cyangwa hari itandukaniro n'uyu munsi ritandukanye mugabo witwa slot na Xabi Alonso ariko dushingiye mu byo bagomba gutumwa kuri tapis vert na cancana umwe wese ahagaze mu kuronka amanota agera kuri 3 cyangwa se mu gutsindira match kuri n'umugoroba. Ya kinyamupira ibiharuro biremerera Real Madrid gutsindira match ufashe performance cyangwa se ibihe bamaze mu gihe ukabinganya na Liverpool. Peut-être Liverpool ari abantu bagiye batandukanye bakibona ko kugeza muri kano kanya ko gutsinda Aston Villa kumbure ari nk'agaciyemo ari nk'umuyaga uciyemo bukeye mu kurindira ko navuga ngo dusubira kubona ishusho ya Liverpool probablement nkuko twayibonye muri Sosthene. Bivuze ngo no munsi Liverpool isubiye gatsindwa abantu bavuga ngo ni Liverpool kiriki yarondera kugaruka muri vya bihe vyayo. Gusumbuka ngo no munsi dufata karore Real Madrid ibiharuro imaze igifise batsinzwe na equipe ya Liverpool. Birumvikana ngo equipe ya Liverpool gwa mbere bayitsinze kubera yuko equipe nkuru yo zikina ari amadetail menshi akonta ariko kandi twosubira tukiga tukaraba Real Madrid yazizika imbere ya Liverpool gusumbuka Liverpool itsinzwe tworaba ngo Liverpool yazize nukuvuga ngo mengino match ibiharuro bituma twokumva ko Madrid itsinzwe tworondera in deep icateye gutsindwa kwayo gusumbuko Liverpool itsinzweyo menga twovyakira kwera statistike zayo. Tugiye kuri kote umumenyereza kuko je muri match nkizi ndakunda gukompara abamenyereza. Arne yaratwaye igikombe cha Premier League mugabo je wafashe niveau ya Arne yategerezwa ko afise no musi umumenyereza yatwaye Premier League. Numva ngo Real Madrid yakorotse kavuga ngo tugiye gura n'umumenyereza hari iyo profile no musi mugabo yitwa Arne ntayafise kuko nemeza ko mwakweze dufata karero Premier League yatwaye hari challenge yagomba gura nazo tawe nazo nk'imyaka umugabo yitwa Jurgen Klopp yabuze ibikombe yarabuze ibikombe ubona ngo Pepe yananije abakinyi Pepe afise effective n'ibindi byananije ngo mwakweze tuvyemere ngo bwa mbere challenge yabo bagomba guhiganwa yarabuze kabiri yisanze afise Mo Salah mu bihe bitigeze kubaho yisanga afise abakinyi bakadire yisanga hariyo connection ibonetse mu kanya gato hagati ya Dominic Szoboszlai McAllister n'umugabo witwa Ryan Gravenberch sezitangura dutangura tubona Luis Diaz ari preko exploser mugabo mu nyuma tubona muhendura post yenseramo Kodiga parafatishwa abona ngo umugabo yitwa Arne Slot hari uburyo tactiquement jewe navuga ko nko kumwakweze match ya Kenya ari imwe mvuzi imwe nuko bakinara na Tour buri Arne Slot match ya Kenya kubwanje mu igipimo yaba maze kona match zine cyangwa zitanu nkazijya mbamaze kumwevarira nkavuga ati voilà Arne Slot n'uyu ziriya match ya Kenya na Paris Saint-Germain yacha match bakina kuri Parc des Princes na match bakina retour kuri Anfield Road ziriya ni match vraiment ya Kenya nkavuga ati Arne Slot akinye match yatsinze Luis Enrique tukavuga ngo Paris yabuza amahirwe mugabo nawo munsi yatsinzwe tukabona ngo nawe yabuza amahirwe bwo ivyiwa akaba yari yakenyo yagize gute yahejeje mugiye dufashe Xabi Alonso nawe benshi baracamudetesta benshi baracabona ngo eske Xabi Alonso Madrid azobishobora cyangwa bizogenda gute mugabo je nko nabivuze ku munsi wejo ibiharuro vya Xabi Alonso biratuma kugeza muri no mwanya tuvuga ngo Xabi Alonso ari mu nzira nziza akora akazi kiwe turasubije amaso inyuma turavya akazi yakoze muri equipe nka Bayern Leverkusen nubwo benshi bayifata nka equipe no ifosi ya press yakari akazi yakoze kuko si bose bagakora
kuza ugafata ekipe ya Liverpool ukayisanga mu kibanza cya 17 ukayiduza ntikoroke muri sezi ikurikira ugaca utwara igikombe udatsinzwe ugacishikana kuri finale ya Europa League nubwo Atalanta yaciye imutsinda uno munsi kuzi Madrid muvyibuke yagiye mu gikombe c'isi atandwi zibira amaranye ekipe mugabo ekipe yashikanye muri demi finale peu importe aba adversaire nyuma yo kuva hariya uno munsi yagarutse muri championnat no wa mbere muri Champions League afise 3-3 peu importe ama challenge acamo kuko kumeza Madrid bigomba kuba bigoye birumvikana ngo Xabi Alonso nawe nivyo sino mushaka urugero rwa Enrique sino mushaka urugero rwa ba Pep Guardiola mu veri ivyo bakoze mugabo no munsi ahagaritse ibijanye no kumenyereza ari akantu twokwibuka tukavuga ngo no mumenyereza ariko kandi nibiharo bamaze gutanga uno munsi biratuma tuvuga ngo reka twizere kumbure turabe à la fin de la saison Madrid icizotwara kuko iri mu nzira nziza twereka ngo quelque chose a changé par rapport n'ivyo bari mu mwaka weze kuri Ancelotti rero ni match kuri tapis vert ari naho je ndangiriza ku ruhande rwanje vyatanguye kuvuga ko mugabo witwa Xabi Alonso ashobora gutanguza 11 hawe yatanguje kuri Classico bivuze ngo azanye bajya egare ko match ifashe yo serie c'est pas match à perdre si match yo gutakaza mugihe Arne nawe ari kwiyo pressure kumva ngo nyuma gutsinda Aston Villa muri Ligue des Champions SK hamwe no bandanya nka Chansinda Real Madrid niho bari umwanya uko nsubira kwidugiriza icizere mu bantu bakikuje Liverpool cyane ko biyera amazemwe iminsi ari bari batanguye kubona ngo arakwiye kwirukanwa muri equipe bamuha umwanya kugera muri December abandi bakavuga yuko akwiye kwirukanwa abandi bakavuga ngo Ancelotti n'ubundi bihabayemo kwa Liverpool bisa nkaho ariko arahemukira equipe ari equipe yuzuye mugabo Juno muzi mpagaze ku kintu cyitwa tapis vert ku ruhande rw'iwanje Liverpool ifise effectif yemerewe gutsinda Real Madrid mugabo uburyo rero mumenyereza ari bubarinye niho hari kibazo nyamukuru kuko ugiye kuraba effectif yose muri rusangi abagabo bagaragara ko baza ko badahari n'umugabo witwa Jeremy Frimpong ko nimero 2 nawe atari ko arakoreshwa cyane hari umugabo witwa Alexander Isaac ndetse n'umugabo witwa Alisson Becker mugabo no munsi binyemeza ngo kubura Isaac n'ubundi ntiyari bwaronke ritme canke ntiyari bwabe stable ngo yisange nk'umukinyi wa Liverpool ugomba kwitega amagara rendezvous urafise Hugo Ekitike wewe wamaze kwerekana ngo Isaac abantu barazi yuko ari mu grand joueur kundusha mugabo naramutanze gushikira Liverpool namaze no kuvuga ngo hari ivyo maze gutanga byinshi bisumba ivyiwe no kuvuga ngo vise Isaac nako vise uyu mwana w'Abafaransa Hugo Ekitike Isaac nusura kumwibuka cyane ngo hari umukinyi wa hatari ubuze kubera iki nta kintu kimwe araguhereza hanyuma kubura umugabo witwa Jeremy Frimpong ni ikintu gikomeye mugabo Ancelotti ubwiwe ntiyari gukora mu konta ko cyane niyo yarakomeye akenshi wasanga umwana yitwa Conor Bradley ariko arakina ku nimero 2 akenshi wasanga Dominic Szoboszlai ari we yazanywe ku nimero 2 hanyuma kubura Alisson Becker ubuze ijambo rikomeye mu kibuga umurideri akomeye haba mu message yo habakinyi bagenzi biwe haba nibikorwa agomba gukorera mu kibuga mugabo tuvuze ivyo bikorwa Alisson Becker mwino minsi ivyo atanga ndibaza ko nabitumye mama Ardashivili niho bawihenze cyane cyo gituma nakubwira ngo effective ya Liverpool nuko gusa tout simplement ihigano rya UEFA Champions League ya rifise bisaba ibindi birengeye talent birengeye performance naco gituma wibuke mbonyagiye atanu ngo mwibuke ko mu nkino ziheruka Liverpool mwaka weze mbere yo kitsinda Real Madrid yari equipe yamamu kumva ngo igice tuzora Madrid tuzihora mugabo Madrid kamiza ikabatsinda Sara yavuze amajambo muravyibuka muri 2020 kuri finale equipe ukazuka idomina ma occasion menshi ariko Madrid karonka occasion ikagutsinda imbere yaho nyene mwibuke muri 2018 ugacuzana inkino bagiye barakina mu manoka utitse muri phase iri ugasanga equipe ya Madrid mu nkino ziheruka nyinshi zishoboka barababaje Liverpool ariko Liverpool mwaka weze urabona ko bari batoya agacu basubira kuba boronka niburi insinzi imbere ya equipe ya Madrid ni ibi bintu rero je mpagara ko nkavuga ngo gukinira club nkuru tutitengo ni kuri Madrid cyangwa Barcelona cyangwa inde club yitwa ko ari nkuru rwanira ibikombe kuyikinira kubuza umupira vyonyene sano sifipa nibihagije ahubwo bumukinyi mwiza mu kibuga ni nyuma y'ikibuga ube mwiza mentalma wumve ngo aho ndi ndabereye kuhaba kuko na munsi Liverpool tugize comparaison y'abakinyi fise nivyo amazina ntibashikira ba Real Madrid mugabo collectivité kwa Liverpool mengo yarihuse cyane
gusumba Real Madrid mugabo ivyo bubana bigomba gukunda Ancelotti kenshi abikubitamwe mu kasi burya nimba hari umumenyereza wari wese yitwa Mwiza ku isi nta mumenyereza atokwifuza gutunga umukinyi nka Szoboszlai hagati mu kibuga mugabo na Mose Ancelotti eja muzane mu kibuga hagati eja muzane kuri kabiri eja mwicarike ibikanyereka ngo ariyo matirite muje no kumenyereza Ancelotti ataragira aho hantu umukinyi mwiza kugira mu wikinire equipe n'umumenyereza mwiza kugira umumenyereza equipe nkuru iyo matirite na Xabi Alonso ntawe yimukonta ko aho hantu ibice 90% ntawe yimukonta ko nje bituma navuze peut-être l'équipe na responsabilité bakina shoko fata mu kibuga gusoma umumenyereza nico gituma je ntanarije ni naco kintu no muzi gitunze Madrid nizo za Liverpool ariko Landry jewe ama match menshi bariko bararonka mwinsinzi nabakinyi babaye matiri gusumba amanyanga y'umumenyereza muri tactique ziwe ariko jewe igituma nagarutse kwamenyereza nuko twumvise Arne Slot tukumva na Xabi c'est pas la même chose nkuko izi equipe bari kuzumva ziriko zirahura ifise Ancelotti ifise Klopp c'est pas la même chose mugabo no munsi ibikorwa byo turashobora kuvyaniriza umwe n'urugendo na pressure bariko no kumeza iyo equipe ico bisiguye kugeza muri kano kanya arico kwagiriza Alonso mu rugendo rwo kumeza equipe ya Madrid nushobora kuvuga ngo Alonso mwiza kwera ko rituzi kazoba ahubwo Alonso hagaze hahantu uvuga ngo nushobora kunavuga ngo azoba mwiza kwera ko rituzi yarafivya azotwara mugabo gezo aho bigeze ikintu gikomeye cyane Alonso amaze gukora yaba muri changement mu byo Madrid ikira parapore byo bahoramo canke barimo mwakweze ariko kandi no mu nsinzi no mu bijanye na forme yabakinyi ko abakinyi bari baratakaje forme canke ari bari mu mvune twatwiteze ngo mbega bazogaruka ameze gutuma zanze gufata forme ukaca wongera kicu uvuze cha performance mu gihe Arne Slot nawe akazi yakoze mwakweze karamuvugira malgré ko uwo mwaka atanguye yitwa kakazi kagize gute gasa nakariko karamugora nabamenyereza batsanze icizere ashobora no kuba beza mu myaka iri imbere ariko bagifise kariyeri ndende vyari vyarashe ku mugabo yitwa Ancelotti gufata uriya mwaka wabayemwo mwiza ku ruhande rw'iwawe kwa Liverpool ugatwara Premier League mwaka wa mbere ukawuvyaza umusaruro nubwo hariho bimwe yiyo munoneyeko mugabe ivyo yononye avec umumenyereza afise experience vyari vyoroshe kuba yobisubiriza kuko warekuye Diaz aragenda warekuye Trent Alexander-Arnold aragenda mugabo no munsi exploiter ubwiza Klopp yasigaranye umwana yitwa Conor Bradley exploiter ubwiza warondeye muri Cody Gakpo usubirize Trent n'umugabo yitwa Diaz noneho za nguvu wari kurabura hagati mu kibuga cyane Klopp yarubatse mediane ya Liverpool ihuye n'umumenyereza mwiza iri capable kuyomarana imyaka 10 ari nziza ndavuga Gravenberch na Szoboszlai n'umugabo yitwa Alexis McAllister wamaze kongeramo yindi atu yitwa Wirtz mugabo utaratora version yiwe nziza ibi kanyereka ngo ubwo byoshobora kwarinya equipe yiwiwe tutiteye kuvuga ngo bihe bibi yabaye binako vyiza yabayemwo hari abakinyi bashobora ko barasohotse abavisi no munsi ashoboye kumenya ingene barinya mu kibuga vyakagomba gukunda ko atsinda equipe Real Madrid mugabo no munsi Real Madrid atu ikomeye janye masa side abafisi umumenyereza aho bigeze no munsi championnat ziciye zihagarara hateye nk'ikintu kivuga ngo championnat zigomba guhagarara Alonso no mumenyereza mwiza yotwara championnat no muri Champions League ari muri zitatu za mbere aho bigeze no munsi ni wafise umukinyi mwiza afise ibitsindo vyinshi ku mugabane wa Buraya ivyiza vyose bisabwa umumenyereza Alonso arabikwijije muri kano kanya gusumba uko Ancelotti abikwije ahubwo Alonso wewe ari kuri ya gipimo kivuga ngo nimba Madrid ari equipe nkuru ivyo Alonso amaze gutanga twemeranye ko tugomba kubikorera ko nk'umumenyereza yamaze gufatisha canke yamaze gutanga icizere gihoraho mu bantu mugabo no munsi actuellement ni mwiza gusumba Ancelotti n'abakinyi biwe nubwo cohesion itarakunda hagati y'abakinyi bose ba Real Madrid nagabigarutse ko ku munsi wejo niba atari bwarinye mediana 4 soit Federico Valverde garuke mu kibuga Trent Alexander-Arnold akine soit Eduardo Camavinga ze mu kibuga Feda gume ko nimero 2 tarinye mediana 4 vyo babimugoye ko ashobora kwisobanura imbere ya Liverpool shibure niba toshobora kuvuga ngo Vini Rodrigo mu kibuga umwanya umwe buryo wundi wamfukira Mbappe yata ni Alonso atarafata decision iri definitive kubijana n'uburyo agomba kwarinya equipe ye nimba ari muri 4-4 ndetse 4-3-3 mugabo ikiri ngombwa nuko bigaragara ngo ari muri phase je nshobora kwiti ya nyuma kubera yuko benshi mu batuma ashobora ku applica system y'icangiriya uno musaraba afise iyo bafise rero ugomba kubigerageza muri matches zibice 3 hama ukaraba ikiri ngombwa
kizotuma ushika ku musaruro mwiza wifuza tutorondora saison rero norangiza nemeza ko iyi match tunayirangize ko by the way ko ni match nkuru ariko nubundi urabona ko ugiye kuranga muri press conference byo bagarutse ko cyane abakinyi ba equipe ya Liverpool fatiye kuri Gravenberch yagaragaye muri press conference ku munsi w'ejo ndetse no mumenyereza we Arne ubona ko bimwe mu bibazo bishuye ko by'inkora mutima nuko no munsi nabo baromar kubwiza bwa mu bakinyi ba Real Madrid yagarutse mumenyereza kuri Vini ndavuga Arne avuga ati Vini n'umukinyi mwiza exceptionnel ni nawe bete noire wa Liverpool je kuva n'abashobora gucenga batatu bane batanu ya akaze face umukinyi ku wundi Gravenberch yagarutse kuri Arda Gura avuga ati dufise akazi kadasanzwe tisingunza kuri match de Real Madrid ariko on analyze izo match turaraba ubujya atanga jya amapasi ya profondeur kuko uno musi numwe mu bagabo arwande yuko Vini aba yagucenze mugabo ashobora gukora ku mupira umwe akawuvyaza umusaruro mu bijyanye no guha pass witwa Kylian Mbappe birumvikana ngo Madrid bivaye n'ibihe vyiza barimo vyatumye Liverpool mu itangazamakuru babazwa ibibazo byinshi by'uburyo bari buzibire bamwe mu beza equipe ya Real Madrid no musi ifise nuko rero kuri equipe yitwa Liverpool uyu mugoroba baza kwakira kuri Anfield Park equipe yitwa Real Madrid ndetse umumenyereza Slot rero akaba aza kwakira umumenyereza witwa Xabi Alonso agaragaje kuraba ku ruhande rwa effectif birasa nkaho kwa Real Madrid bo biza babinose bafise bose kuko sauf Daniel Carvajal wenyene azari bugaruke nyuma yuko no kuza kuburangiye Mastantuono nabuze none ariko Mastantuono ndamwiyumvira ko mugabo Oliver peut-être no guhindura match cyangwa se ku pratique tactique zumenye zari kandi no kugira effectif yagutse kugira effectif yagutse cyo ndacumva ariko kwinova by'abakinyi ariko barakina mu kibuga Mastantuono zinyuma y'undi mukinyi wese Madrid no musi fise kuri squad kuko sinibaza ko aho uvuze ko na Liverpool nemeza ko umukinyi umwe rukumbi uzari Alisson Becker nibaza ko namozo uvuze abakinyi bagomba kwinova bien sûr uvuze Frimpong ukabura Alexander Isaac na impact ndende bigira kuko nabakinyi kuri effective umumenyereza yari yifuza mugabo sinshobora kwiyumvisha bataragaragara cyane namoze sinshobora kwiyumvisha ngo hamwe Liverpool yoba yahagamye Real Madrid umuti wico kibazo ko yakagomba kuba Mastantuono plus jamais ahubwo kuri bande touche urafise Rodrigo Real Madrid yatwiretse urafise Brahim Diaz urafise umwana yitwa Endrick Moreira ndetse na Goncalo Garcia abo bose ugerageje kwiyumvira inyishubo guhereza mu rukino ruri complique batanga vyinshi gusumba ivyo Mastantuono yotanga rero namuze jogiye kuri abakinyi babura kwa Real Madrid kugira gucizere no kugira ico utanga inyuma y'ico cizere rero ubizi gute none kuno munsi kuko dufata Real Madrid itwara ibikombe twabona Camavinga asubirira mu rukino rwananiye abakadre ba equipe akaza kadebloka situation ariko ntiwigeze ubona Camavinga baryamye ko ngo atangura urukino gutanga urukino no gukina ni ibintu bibiri bitandukanye mugabo no muzi nimba Franco Mastantuono ahari yarahawe umwanya akaba ataraprove Mastantuono yamuriye mushokora hanyuma uno munsi ukabuzi ngo ndafise abakinyi bagera kuri 2 canke 3 bava kuri bande touche bakampereza ibisumbi vyo Mastantuono yoma yatanguye mu kibuga aho ndavuga Rodrigo ndavuga Edu Camavinga ndavuga n'umugabo witwa Brahim niho nawe igituma mvuga ngo arabuze nuko n'umukinyi vyagaragaye ngo umenyereza arinsista kuri we kumbura hari cyamubonamo donc match ishobora kuba yabaye peut-être que tumwiyumvira match ishobora kuba yabaye compliqué kamwe iminota itana kaza kadebloka situation ivyo bintu ariko ivyo bintu haza dufatiye kuvyo tumaze kumubonamo ni miracle gusumba uko twaba twiteze ko biza kuba Madrid yatubesheje muri miracle kandi tukavyemera ikintu kiba jewe ikintu yo kibaye rimwe ejo kigasubira nca ntangura kuvuga ngo iki kintu urumva rero gishobora kuba ari cukuri oya sinabukonfirma ahubwo bubi bwa Mastantuono abantu bazofata nkaho buriho kandi atabuhari kuko umwana araza umupira j'ivyo ndavyemeza mugabo buzofatwa nkaho buhari kubera umumenyereza muhoza mu kibuga mugabo kandi inyuma rero resultat final nogwa nkanagaruka nta buhari guza muri kano kanya mu vy'amazoki nta bubi nta n'ubwiza of course aho twemeranye nuko rero kuri Real Madrid uyu mugoroba za kuba yakiriwe hano na Anfield Park kuva 2014 zino equipe zimazokina inshuro zigera ku 9 no kumenyesha ko Real Madrid maze gutakaza inshuro Liverpool vise urukino rumwe maze gutsinda banganije yindi imwe bugera Real Madrid maze kuba didi inshuro ndwi kuva muri 2014 ibiharo biratwengera Madrid kuri Vinicius Junior rero wewe match zitanu bitsindo 5 pass zibe kandi nemeza ko no mwaka weze Madrid gutsindwa na Liverpool yari Madrid tuvyemeranye twese twabona ko ari mbi ku rugero tutigeze kuyibona ko
yari Liverpool iri mu bihe byayo iriya Liverpool mu mwaka w'ejo uravye igihe bakinye na Real Madrid Liverpool yari favori gutsinda Real Madrid gusumba hari igihe mba numva ngo bakoze ngo ekipe kanaka yakoze revenge iriya yakozwe na Slot igihe ntiyari revenge kuko yari Liverpool nziza contre Madrid mbi haca habura rero amanyanga y'umumenyereza muri tactique ziwiwe igihura na Klopp imeze kujya basi bari gupfuma bavuga tego twarabatsinze rimwe mwadutsinze ndwi mugabo hariho rimwe muzokwibuka gusumba inshuro zose yari kwihora biboneka nivyo rero nuko bimeze mu gihe Sosthene nawe yavuze ati Vinicius Junior muri classique ati namwe turavuga agomba kumuha hafi ati naranamweretse ko yakoze ikosa ndyoherewe ko yasavye ikigongwe ati kandi nibaza ko ikibazo cyabaye hejuru eka cyatoronyeje kwereka ko peut-être nawe garuka ndavugana iyi entourage ya Vinicius Junior ushobora kubikomeye cyane Ancelotti cyane uravye uburyo le problème a été réglé umuntu yumvira cyane kuri kayo mugabo witwa Xabi Alonso ariko urabona ko no kurana rwa Vinicius Junior harabayemwo buryo ko dukunze kuvuga ko ngo ikibazo kiberegre neza ubwiza bwa Vini tubukesha Carlo ibazo ko yongeye kumwamagara ndemeza ngo no muri entourage ya Vini Carlo ntiyagiye kure kuko nuno munsi baracafise kinini nyabahurirako ese umenyereza we no mumenyereza we muri Madrid ariko no mumenyereza we muri equipe nationale ivyo bivuze ngo kutagira Vinicius Junior mwiza muri Real Madrid Carlo ubwiwe yo bafekte muri equipe nationale bigomba kuvuga ngo niba abantu baramarka ko wowe mwiza w'i Madrid ari jewe no muri Brazil bagomba kuzoromarka ngo hari Vini yananiye batite hari Vini yananiye uyu mugabo Dorival Junior ariko hari na Vini yananiye tite kuko niwe yarabafise 2020 mu gikombe cy'isi hari rero Vini abantu biteze kuri Carlos kandi subira inyuma ya Vini Carlo yoba hombye ko yamutaye kinguvu nyinshi ni produit bice byinshi kwijana nivyo kwa Real Madrid rero kurinda twaraba ariko barusaba line up ntabwo zirasohoka kuko match ubwiragishikaje umwanya kugira ngo ndezere match ya masaha birarenga ntabwo ari hafi mw'abana niba uri nka 2 umuntu ashaka kwitega ko line up nkuko Madrid rimwe nawe babikora dezere Carlo Ancelotti nk'aya masaha yaba yayikubisa ahagaragara avuga ati dezere erega ni saa 4 match si saa 1 Carlo reso yarayisohora match si saa ni dezere erega dezere aza ko ari saa 2 aza ko ari saa 2 ni match ni muri abantu baza ko line up rashaka gutangura kwitega guhera saa 2 abaza ko bari muri game ya equipe yitwa Arsenal na Slavia Praha baraza ko batanga turaza ko dusangira line up hagati ya equipe yitwa Real Madrid na Liverpool ariko cyitezwe nuko benshi hashobora kugaruka bajya batangwe kuri classico cyane kuko nico kiravugwa cyane media n'abantu bane Camavinga Adagola Chouameni ndetse n'umugabo witwa Jude Bellingham na Chouameni wewe match yerukana mukemo hakirikare akigira mediana yaronse karta itukura mugabo abona ngo harimo nakano ko kumurura kuko urumva bakinyamazoke na match nyinshi kuri Zabiano yari yaronse carton jaune yaronse carton jaune akigira uravye kirene mapya musoye mu kibuga Vinicius Junior amusora mu kibuga Din nk'umukinyi yaragarutse kuri classico avuye mu mvune kena match ya classico Ninde arayitangura nawe yamusoye mu kibuga akigira mediana ndemeza ko Liverpool yo muhanga cyane Yes, nivyo mereko twinjira kwa Bayern na Paris Saint-Germain nabo ruri rwambikana Parc des Princes mugoroba ari amajambo ni menshi reka tugende tugiyamana yuko muri Good Chance Travel